ndabaramukije. Uyu ni Madame Jo wa Imuhira Media. Ndaramukije abarundi mwese aho muri mu mpera zine z'isi, Amerika, Asia, Australia, Europe, Afrique. Hose hari umuntu yumva ikirundi ndabaramukije. Ndi kuri aeroport, murabona ko ndi kuri aeroport uno munsi ego tuje gutegera abashitsi mwe muze kugumana nanje gusa muraza kubona abashitsi abaribo n'abashitsi bavuye mu mihingo itandukanye, abarundi, abanyarwanda, abo muri Liberia, abo muri Caraïbe, abantu baje kugira ibintu by'amafestival nga muri Edmonton. Le 30 bazari mu bintu by'amafestival, mwe mukurikirane gusa muraza kubabona, murabona baribo ego ndaza kunabavugisha kugira mwumve akajambo kabo. Nuko rero imbere yuko abo ba artiste batandukanye bava mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika bashika, nabanje naciye mpura n'umuhanzi umwe n'umu artiste akomeye cyane yitwa Madame Esperance. Ubwa mbere mumubona amaze gusohora indirimbo nyinshi cyane ego. Muri iyi minsi rero amaze iminsi 12 asohoye indirimbo. Nashoboye kumuganiriza ndamubaza kuvyerekeye iyo ndirimbo, arambwira titre yayo ngo yitwa Isezerano. Nashoboye no kumubaza aho dushobora kubona iyo ndirimbo yiwe. Yatubwiye yuko dushobora kuyisanga mu ma platform yiwe atandukanye, za Instagram, za YouTube, za Facebook n'ayandi ma platform, mugabo kw'izina ryitwa Esperance Ndorichimpa. Mwanditse Esperance Ndorichimpa muca mubona ibikorwa vyiwe amaze gukora. Muri ako kanya rero naciye mbona Madame Claudine nawe, mbona Madame Claudine ndabona ego asamaye cyane, yari concentre cyane ku matelefone ego. Madame Claudine muramuzi, numwe mu bantu w'umu influenceuse nawe nyene, arakunda kuza rimwe kuza gufasha muri Imuhira Media agatanga ibiganiro. Rero Madame Claudine namubajije ndamubaza ati none ko mbona uri très concentré ku telefone, est-ce que nawe woba waje gutegera abo bahanzi batandukanye, abo artiste batandukanye bava mu bihugu bitandukanye, abo bahanzi ego. Nawe yaciye anyishura arambwira ati non, je sinaje gutegera abo bahanzi, ariko naje gutegera abandi bantu bategezwa kuza za muri iyo ndege abo bahanzi bajemwe. Niho rero naciye ndamubaza ati none kusamaye cyane ku telefone na maki, acambwira yuko ariko araba ama commentaire ya The Ben, umuhanzi akomeye, umu artiste international yagendeye mu gihugu c'u Burundi. The Ben rero baramwakiriye d'une manière spéciale, ingoma, intambo, abantu benshi mwibarabara, induru. Urabona aba journaliste benshi cyane bose bari baje kwakira The Ben. Uko kwakirwa kwa The Ben rero haravuzwe amajambo menshi cyane muri réseaux sociaux, baravuga ati The Ben yakiriwe d'une manière très spéciale ego mu Burundi. Umva haravugwa amajambo menshi cyane ego. Niho rero naciye mbaza Madame Claudine ati none iryo ryakirwa rya The Ben wewe nkuko uri
uri kurasoma ama commentaire menshi muri réseaux sociaux wowe nawe ku giti cawe uvyibaza kwiki ego reka ndabacishirize ko mwumvirize inyishu yaciye atanga uko bamwakiriye The Ben benshi babivuga kwishi hari abashaka kubigira birebire umusaza mu mico y'ikirundi turagira abashitsi mu mico y'ikirundi turakunda abashitsi kandi tubagirana igishika cinshi bakabona ko bashize mu bantu batisanga na The Ben niko twamwakiriye kandi barundi baramwakiriye ko kandi ibintu biryoheye ijisho ariko hari ikintu kimwe kindi batazi biri mu mico yo kwakira abantu kandi harimo n'akandi kantu abantu badatahura burya The Ben agiye hariya mu Burundi muri Kaya Business agiye kunezereza abarundi mugabo abamutumyeko business ariko baragira ifo yuko babishusha cyane abantu babe benshi babibone n'abantu bahumvire kuvuga ati reka tugende yakira giteko kugira ngo abantu babe benshi nabo nyene muri bwa buryo bari bakoresheje bwo kupapuro babwisubirize nibaho mukaba mwumvise rero inyishu ya Madame Claudine ni business ni fasi yo kugira marketing kugira abantu bavyitabire mu bwinshi uwateguye ico giteramo nta hombe na gatonya hama ikindi naco abantu b'isi yose bomenya nuko abarundi turafise imico y'ukwakira umushitsi imico y'ugufata neza umushitsi abashitsi ni nk'amata abashitsi turabashuhira turabanezererwa nuwo muco wacu isi yose muvyumve nuwo muco w'abarundi abarundi niko duteye turanezererwa cyane abashitsi ego kuko igihugu cyose communauté zose zifise identité personnelle identité y'abarundi muyimenye gushika uno munsi nuko turi abantu tunezererwa abashitsi cyane gose kandi turabashuhira ego nta gitangaza kirimo rero kubona twakiriye umuntu nk'uwo The Ben karibu mu gihugu c'amata n'ubuki na Madame Jo ahaherereye arakwakiriye mu gihugu cabo c'amavukiro mu gihugu canje hoya ntajya kunwara sishaka no kubitekereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka yangu ibyiza byose nabiboneye nguyu Masamba ni Masamba arashitse rero nguyu arashitse bariko baramuramutsa arashitse je fais imutirane donc urundi ngiye televiziyo mwabonye Masamba muri Edmonton abanyarwanda karibu muri festival karibu iwacu murakoze cyane marayika ndagushye cyane juste kukarabisha karibu iyi ni televiziyo Imuhira Media Masamba twari turindiranye igishika cyinshi arashitse no mukurikirane ejo nzobazanira igihugu cyose n'amashow yose nyafurika muri festival z'abahariye nabonyemo abangole nabonyemo ingoma z'abarundi nabonyemo nabandi bahanzi hano mu Rwanda b'abanyarwanda baba hariya ndibwira ko buri wese uzaza azagira icyo atahanye kimufasha
No matter fight with no borders. Ikanaho Gucci nege Hakuna Matata. Life tuibona muri 4G. Tuguma dusa neza kwa kwaje. Ibibazo